Igituma ibyo gushumbusha umuntu biteba iyo habaye amasanganya kugira batunganize uwagize ikibazo ngo nuko birinda guca mu butungane kandi ishirahamwe ry'ubwishingizi naryo ridashobora kuriha ritarabona uko urubanza rwacitse. Vyashikirijwe na Gahungure Nova yaserukira amashirahamwe y'ubwishingizi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka wa 2022 mu gihe hugururwa indwi yahariwe kumenyekanisha ivy'amasiranse. Iyo abantu babiri bagonganye haba harimwo umwe ari mu ikosa. Harimwo umwe ari mu ikosa, ico amategeko y'igihugu avuga, la police tuca tuyihamagara igakonstate. Muriko murankurikira neza? Ikavuga iketabirisa responsabilité kubera amategeko y'igihugu avuga yuko le parquet donc ubutungane nibwo buvuga uri mu ikosa uwo ari we igihe vyaciye mu butungane. Muvyumvirize neza, abo polisi baraza bakaraba iyo mpanuka aho yabera n'ingene vyagenze, bagatanga raporo nk'umuntu imwe canke zibiri. Baje kwiriya raporo baca bayirungika muri parquet. Muri parquet barashobora kumara nabo indwi imwe canke zibiri canke ukwezi bariko biga iyo dossier. Muriko murankurikira? Ukwezi kuraheze. Iyumvire nk'umuntu afise ikamyo idandaza ibiharage yagongeye ahantu amaze ukwezi adakoze, uwo muntu yoreka kwidoga. Iyumvire nk'umuntu aja ku kazi imisi yose kugira ashike saa moya na nusu agenda n'ivoiture yiwe yagonze ikamara ukwezi ihagaze mveragera ngaho nyene, wumva yoreka kwidoga? Nibinyakuri ko bidoga. Igihe hamaze kujamwo impari naho ubutungane nibwo buvuga bati wewe naka ni uri mu ikosa. Ubutungane bumaze gutanga iryo ketere kuvuga ko ari naka ari mu ikosa, niho rero umu assureur inimezo ya assurance ihamagara wa muntu yagirirwa ikosa atigenda muri garage bakugirire devis uyizane tuje tubarira garage gukorera imodoka. Ivyo biramara nk'indwi canke zibiri. Kuvyukuri aba assureur no kuvuga bajya bafata assurance umaze ukwezi n'indwi zibiri bataragutunganiriza ugenda uridoga kubera hari ibintu byawe vyahagaze. Suko mugabo kuri aba assureur nabo bajya twebwe tujejwe ama societe ya assurance ntushobora gufata ngurihe umuntu utarabona ico ubutungane bwavuze. Abantu bize ibintu by'amategeko bavuga ngo urishe nabari hakabiri, mu France bavuga ngo qui paie mal paie deux fois. No kuvuga yuko tutezwa kwishura kuriha tubonye umuntu ubutungane bwavuze yuko ari warihwa. Gangu yongeye aramenyesha ariko ko bariko baratera imbere aho ariko harakogwa ico bita constat amiable naho nayo nyene intambamizi tabuze. Kira noneho ubu turiko turatera imbere nkuko twamye tubivuga muri aya manama, turiko turashira imbere ikintu bita constat amiable. No kuvuga yuko abantu bageze accident bakabonana bakabiraba bakumvikana bagaheza bikanyaruka. Mugaye ivyo navyone ntibibuza ingorane kuko hariho abantu babiri bagonganye, umwe amubwira ngo wewe abari wewe ugemera ntirije kuri jewe. Mu Gifaransa bayita inversion de responsabilité, ni bimwe bamye bavuga ingorane dufise ngaho. Ivyo rero byose bigatuma habamwe ingorane. Simvuze ngo amasosiyete nayo ntiyariho ayatebya kutunganiriza abantu bafashe assurance, navyo bibaho. Mugabo nyamukuru nibijya muvuga ngo imanza ngo zija mu butungane ngo hanyuma abantu bakaziheba, ni igihe bitaba bitomoye biba vyategezwe kuja mu butungane kugira batunganirize uwagize impanuka. Renova yaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha ko amasiranse atari akamari, ari naco gituma mu gutunganiriza umunywanyi hakurikizwa amategeko, ariko akemeza ko mu Burundi ibiciro bikiri hasi. Arashobora kuba ari umudeje bahaye ubudirecteur general ashaka kwereka bene umutahe ko yinjije amahera, muriko murankurikira, agafata nkaho bavuze ati je ndaguhaye 100,000, aho tuvuge nkasoka biguciye 100,000, hakaba yindi shiramo rikagubira ngo ndaguha ku 30. Kuvyukuri nta biharura aba yakoze kugira amenye igituma bamuciye ijana rya aye, acazana 30,000 akabishira muri societe akibaza ngo yaciye amahera. Yabivuze sinzi umuntu higeze kuvuga ajya muri sare ngo akibaza ngo impanuka ntizoba. Umva hariho kubera utabuzi neza iby'ibiharuro uribaza ngo impanuka ntizoba. Nagenda menyeje ko assurance sakamari. Oya, assurance sakamari kuko kugira tumenye igiciro dusaba umunywanyi hariho ibiharuro bikogwa, ibiharuro bijanye na actuaria, ibiharuro n'ama statistique, ukavuga uti bigenda gutya kugira umenye amahera usaba umuntu ku kintu. Iyo rero birimwo mu ngorane.
ivyo rero biraheva bikandukira amasosiyete yose, urazi ngene biheva bikagenda, ndaguciye amahera ataca amaze, ca ndaguhenda mu kukwishura kubera ugira ingorane, ngaca mbura amahera nkoresha mu kugutunganiriza, ugaca widoga, abantu bose bagaca bidoga. Nico gituma n'uwo bigira isosiyete yo bigira ivyo, ntibigira imyaka 5, irabigira imyaka 2 kenshi canke 3, muga kuwa gatanu bica binanira igaca itangura kuja hasi. Naye handi mu bindi ngorane dufise, ibiciro biri hasi. Uravye ibiciro vy'ivyuma bikora imodoka vyaraduze ku isoko mpuzamakungu, no ngaho iwacu ni wanyu no mu Buyenzi. Mugabo ugasanga ngaho iwacu amahera tukirihisha, ugasanga ivoiture tuyitangisha ibihumbi 23 ku mezi 3. Ikiyo cijya modoka mu Nyonga nta hantu namwe ikiyo kimwe kigurwa amafaranga atari hejuru ya 23. None urumva imodoka utanze ko uhaye assurance y'amezi 3 ku mafaranga ari munsi yayo gura ikiyo gikorotse hamwe uciyanywa ko n'indi modoka, aho simvuze ibindi vyuma vyose bakoresha mu gukora imodoka. Ivyo rero birimo navyo mu ngorane iki gisata gifise, muga turiko turabikora tubitunganije neza cyane gose na arka ari go gwego rudukontorora ama assurance, kandi baravyumva natwe turavyumva, tuama turi ku meza turiko turabiharira. Twibaza yuko nkuko twabivuze iyi ndwi yahariwe kumenyekanisha ibya assurance, ni kugira tumenyesha abantu assurance n'akamaro kayo, kandi natwebwe twikebuke mu kubatunganiriza. Mwomenya ko naho biruko ishirahamwe ritevye gutunganiriza umunywanyi, ikigo kijejwe ama assurance arika gica gifata ingingo mu ntumbero yo gutunganiriza umunywanyi arenganijwe.